Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flow Podcast TV mwe mudukurikirana muri mu mihingo itandukanye abadukurikirana bari mu Burundi mu karere ka EAC Afrika Amerika Asia Oceani eka n'Uburayi turabahaye ikaze mu kiganiro canke mu busesanguzi bw'uno munsi. Uno munsi igenekerezo ni 22 ku munsi ugira gatatu ukwezi no kw'icumi umwaka wa 2025 ni wa mwaka nyene nturashira. Amakuru atarakoza ibirenge hasi nuko abitwa ko araba general abitwa ko araba sirikare b'inyenyeri nyinshi muri Kongo hari mu gisagara ca Kinshasa kwa Tshisekedi Fachibeto nkuko musanzwe muzi nta kindi gihugu kiyagwa hano mu karere k'ubuseruko muri kano karere ka East Africa Community ni RD Congo. Iyi RDC rero iriko iraca mu bihe bigoye cyane aho Tshisekedi no mu mwanya dufite amakuru ko akomeza afunga bamwe mu bategetsi bagenda batandukanye baba abasirikare eka baba abanyepolitike batavuga rumwe na Tshisekedi eka na leta ya Kongo muri rusangi. Ati vyifashe gute? Kumba ku munsi wejo harigumye hari amakuru ko hariko harafungwa abagenerale agasakisaki haramaze gufungwa abagenerale bagera batandatu. Ugiye kuraba amatitre canke amapost abo bagenerale bafise ucubona ko bitari ibintu vyoroshe kubona umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu hano muri Afrika kenshi usanga ari komanda supreme na mugabo ntibiba vyoroshe ko afunga nk'umuntu w'umusirikare w'ipete rya lieutenant general atari kosa rinini atakintu kinini cifatiro gihari. Ariko Tshisekedi kuva ku munsi wejo ariko arafunga agasakisaki aba lieutenant general aba general majoro n'andi mapete menshi agenda atandukanye abanyepolitiki batavuga rumwe na leta. Ibi vyose tugomba turabire hamwe vyavuye kuki. Ariko imbere yuko tuyinjira imuzi n'umuzingo reka nongere ndabahe ikaze. Karibu kandi kuri Flow Podcast TV. Nagwanda bamenyeshe ko mukomeze gusengera Tshisekedi musengere na Kongo kuko iruhande y'intambara hariho imitego myinshi Tshisekedi ariko arasimbuka. Ndabamenyeshe ko uno munsi kuva ku munsi wejo ndibaza ko bobo nka documentation ya abajejwe iperereza ry'umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu bwiwe bo babimenye kuva kera nico gituma batanguye kubashirako intoki. Nagwanda babwire ko coup d'etat yongeye kurata. Iyindi kudeta irongeye kurata kuko ubu vyamaze kuja habona abo hari benshi barekuwe mu mwanya biriwe muri documentation mu interrogatoire yamaze nk'amasaha umuntu umwe akamara k'amasaha 8-10 abo banyarukije bamarako amasaha 3 bariko barabazwa idonido kandi benshi bagiye barakwa passport n'amatelefone basanzwe bakoresha wasubira muhira baguherekeje kandi ku abitavye bose documentation bose bagiye baherekejwe n'igisoda n'igipolisi ubu bafunzwe icamaso kugira ivyo bavuze canke amatelefone yabo ama ordinateur passport yabo n'ibindi byinshi bagiye barabaka accessoires personnels kugira babigire ko amatohoza barabe ko iki kintu cyo gukubita kudeta cyo gutegura gutembagaza ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi hari muri indwi nyene turimwo ndibaza hari nko kwa gatanu canke muri weekend niho ndibuka ko uno munsi hari ko haraca ibiganiro vy'agasakisaki mu Rwanda hari hakurya bivuga ko Joseph Kabila yakoze ikiganiro avuga ko azoca agenda ariko arategura kuja Kinshasa kugiraho inama ya mbere wana ko yavyaye Sauvons Mouvement Sauvons la RDC yavukiye i Nairobi. Iyindi nama ya kabiri yari kubera Kinshasa ariko ngire ko ndabamenyesha ko numva nyene ndiko ndaribwa ngende gusa ndabamenyesha ko ntiyari inama ahubwo wari umunsi wo kwimika Joseph Kabila wari umunsi nyene wari wateguwe ukubita kudeta hanyuma ace bamwimika. Nico gituma yari yamaze no kubitangaza ku kinyamakuru ni ibintu bitari bikiri mwibanga. Yaravuze ati jewe cette semaine nzoba ndi Kinshasa officiellement baramaza none ntuzofungwa. Aca babwira ati jewe burya butungane d'abord ntabwo nemeye kuko aya n'amajambo ya Joseph Kabila yavuze ati ntabwo nemeye burya butungane canke burya banza banciriye ntegerezwa kunguruza uko biri kose kubera bamburanishije ntahari ica kabiri vyaha ndegwa ntavyo nemera ica gatatu abitwa karabacamanza baciriye rujya rubanza baranyandikiye ikete
ndarifise niryo nzokwerekana naho bazomfata niryo nzoca nerekana kandi ririsikane riri mu bihugu byose riri userukira umurongozi wa Union Africaine ba SADC aba bose ngo yarari barungikiye aya ma organisation internationale mpuzamakungu bose ngo yari yabarungikiye en coulisses avuga ati okazu jenge ndi Kinshasa nkafatwa mumenye ko ukuri nuko abacamanza babashize ko pression baca bancira ngo urubanza go gupfa. Urumva ko urugamba naho rugamba ruriko rurasasira cyane ego Minembwe Masisi hariya Igoma na mu Buvira hari utuntu tw'udutentative nyene wana ko bahinduye inzego basubirije Gasita n'ibindi ariko Kabira ako akina habiri barako barakina hari abarasa bongera bajijisha canke basamaza ino Kinshasa mu biro ku mukuru w'igihugu muri presidence bariko baramukorera baramutekera umuti wa kudeta. Reka ndababwire rero uburemere bwa bano bantu canke ukungene byari vyifashe ukungene byari biteguwe. Nahejeje deja kubamenera ibanga ko urugendo rwa Joseph Kabila kuja Kinshasa yaragiye kwimikwa Yogi yagiye kwimikwa Yogi yagiye kubita kudeta agaca afata igihugu. Kuva no mwanya turiko turavugana byapfuye. Uyu ngo ndababwire ko hari umwe mu basanzwe batavuga rumwe na leta ya Tshisekedi mpere kuri Theophile Mbemba amazina muri Kongo sometime aragora guprononsa. Mpere kuri uyu Theophile Mbemba yarekuwe inyuma y'amasaha arenga 6 ariko arabazwa. Aha wewe yafashwe acinjira mu gihugu ca Kongo akiva i Nairobi bashyize bamufatira kuri aeroport baramwaka amapassport n'utundi tuntu twinshi yari afise baramureka arataha. Hanyuma ku munsi wejo kwa kabiri tariki 21 niho bamuzindukiye aba documentation ngo bari abategetsi ba documentation abayobozi ba documentation batatu hariya muri Kongo bayita les agents national de renseignement ANR bari batatu naba atebabo kujya nyene baba kizunguzungu bimeze baraza baramutora muhira bamutwara muri documentation bamusambisha. Uno munsi bamusambishije amasaha arenga 8 ararekugwa. Nababwiye ko umuntu wese azi ko yahonyoye muri documentation kubazwa ibijanye na kudeta babafungiye muhira iwabo icamaso batswe accessoires zose zotuma ngira batumana ko amakuru. Ndibaza ko nubundi bimaze kuba bimeze uko babasize nko mu vyumba vyabo canke nk'ahandi hantu aho badashoboye kuronka access kuri telefone ngo babwirane kubera urumva ko uruhigi rukibandanya. Theophile rero amamateka yiwe yarabaye umushikiranganje w'intwaro yo hagati bagatwita ministre de l'intérieur. Uyu yamubaye kuva mu 2002 gushika mu 2006 ari ministre de l'intérieur wa Kinshasa wa RDC. Inyuma yo ngaho yarabaye umushikiranganje w'indero yisumbuye ministre de l'enseignement supérieur amashuri yisumbuye kuva mu mwaka w'2014 gushika mu mwaka w'2016 niho yaguma agaragara ko ari muri kote ya opposition. Uyu rero Theophile Mbemba ivyamubaye ko nivyo ni muzima ntiyahohotewe ariko ari muhira afunzwe icamaso. Hanyuma tuce tuduga rero kubisongereza inyezina vyasaruko ari byo babigize ifatiro nini ishiga canke inkingi nini ya kudeta mwari kumva ibaye muri Kongo. Uwa mbere rero suwundi ni Lieutenant General Christian Chiwewe Songesha. Uyu mumubonye no ku mafoto canke mugiye kwandika kuri Google muca mumubona mwaca muvuga ati kumbe n'uyu n'umuntu yarasanzwe ya musirikare yarasanzwe yamamaye cyane muri Kongo ibintu vyinshi ama inauguration y'igisoda ibintu byinshi vya gisirikare yama arimwo Christian Chiwewe Songesha Lieutenant General. Uyu nawe ndababwire ko yari ancien chef d'état major yatwaye etat major kujya kwa Karebe yatwaye James Kabarebe yatwaye etat major ya RDC ya Kongo hari Kinshasa. Nawe uyu Christian Chiwewe Songesha yarabaye umushefu wa etat major muri RDC. Uyu inyuma yo ngaho Tshisekedi
wenyene niwe yamwitore, kuko Tshisekedi ntiyari bwabamenye, ubu niho areka bamenye. Tshisekedi amukura kuri izo poste, iyo poste ya etat major, aramutwara gushika naho amugira conseiller militaire wo muri presidence, conseiller militaire wo muri presidence. Muca muvyumva ko naho nyene atari umuntu mutoyi, muca kandi ngaha musanzwe muzi ko kira presidence canke kira kirimba c'umukuru w'igihugu kiba gifise ibintu vy'amakambi, abapolisi, abasirikare, na nico gituma kenshi bateye wakuse kudeta uzomva ngo igisirikare cagose canke cakikuje cazungurutse inyubakwa umukuru w'igihugu yararimo canke inyubakwa y'amakoraniro, kubera chaque fois kuri palais présidentiel, kuri présidence, ku radio, ma aéroport n'ahandi henshi agenda hatandukanye hari ubuzima bw'igihugu, habariho amakambi. Ayo makambi rero bagukubise kudeta bavyumvikanye neza na neza, yaragucunze niyaca hindukira kukugota, niyaca hindukira kugufata. Urumva uyu nawe nyene yari mu mitwe y'imbere, urumva conseiller militaire wa umukuru w'igihugu ngira baramana no kwamana muri presidence, ingendo ziwe, movement, ibintu vyose, sinye, ikintu cyose yarakizi. Urumva ko wari umuntu umwe mu bari hagufi ya Tshisekedi bariko baramugambanira, kandi Imana ishimwe ko Tshisekedi yabashize ko intoki. Uyu rero ni Lieutenant General Christian Chiwewe Songesha. Ukurikira rero ni Lieutenant General Frank Ntumba, Lieutenant General Frank Ntumba. Uyu wewe ari chargé des affaires militaires au sein de la présidence. Nawe nyene urumva ko ari muri binyene vya gisirikare hariya nyene muri présidence. Aba babiri murumva ko bari begereye cyane umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Faci Beton. Urumva aba bobo bari bamufise hano, bamurabira hagufi. Urumva ko byari vyoroshe kuharura ingendo yiwe, intambuko ziwe, no guca bavuga ati kudamvwa aravuye muri presidence canke araje duhita tumugotera ngaha nyene. Kandi urumva ko bafite amapete manini ya cyane, bari bashoboye gukomanda ivyo bakomanda, abasirikare batari bake bakabayoboka. Urumva n'uyu yafashwe, aba bobo barafunzwe, uyu Theophile niwe dufise amakuru, naho mugenda kuri internet mu binyamakuru bigenda bitandukanye za RFI canke andi henshi murabona mwanditse Theophile Mbemba, muca mubibona ko yarekuwe après interrogatoire intensive, ahama arataha mu rugo rwiwe, mugabo akabafunzwe icamaso. Uwundi wa gatatu ni General de Brigade Benjamin Katende Batumbandila. Amazina yo muri Kongo ndakurahiye na mazina atoroshe cyane, naho uri kurarisoma ni izina bawumva ko connotation canke façon uri kurarisomamwo ntuburi sirikare ko bagisoma. Uyo rero nawe nyene ari mu bafashwe, ni General de Brigade Benjamin Katende Batumbandira. Muri ihangana amazina ya Kongo aragoye. N'uyu arimwo mu bari ko baragira uruhara mu kugambanira, mu guca inyuma Felix Tshisekedi, umukuru w'igihugu yatowe n'abene gihugu, umukuru w'igihugu yashizweho na Commission Electorale Nationale Indépendante, bakamwishiriraho agashirwaho. Ndabibutse kandi ko yashizweho na Corneille Nangaa, mugabo ubu bakaba ko barashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Mu mategeko muri constitution umukuru w'igihugu canke indongozi yari yose, surtout umukuru w'igihugu, reka dufate ku mutwe w'igihugu ko turavuga Tshisekedi, murarindira manda yiwe igahera, kubera mugiye muri ibintu vy'amabrado faire nawe nyene ntaba ari umuntu muto, abafisa abamuyoboka mugaca musanga igihugu muragitabaguye, kusanga muratabaguranye muri bamwe kubera amarara n'umwina wo gushikira ubutegetsi biciye mu nzira idashemeye, inzira itemewe n'amategeko. Kandi nkengurukire cyane Union Africaine, naho batumva kumbure ururimi rw'ikirundi, n'andi ma organisation internationale yavuze ati ibintu by'amakudeta muri Afrika ni byinshi. Ndavyibuka ko vyabaye no muri 2015 yes, hajya igihugu cy'u Burundi cafatiwe ibihano kubera byari byarasinwe biranditse. Ubu na Madagascar sinzi ko mwakurikiranya amakuru, barabakuye ko imfashanyo zose
igihugu baragifashe, bashizeho umugwizatunga nka premier ministre, umushikiranganje w'intebe cyangwa umushikiranganje wa mbere, ni umugwizatunga bashizeho bajya basirikare, ariko ibihano byose bafatiwe, ibihano byose vyemeranijwe na Union Africaine canke n'ayandi mashirahamwe canke ibindi bihugu, urunani rw'ibihugu mpuzamakungu. Madagascar nayo nyene yafatiwe ibihano bisa nk'ivyo. Rero uyundi nobabwira muri aba generale bafashwe twashoboye kumenya amazina yiwe ni General Major Christian Njawel. Amazina amano familiar, amazina y'imiryango y'aba generale ntiyoroshe cyane. Ni General Major Christian Njawel, nawe nyene arafunzwe, nawe nyene akaba ari ex, yahoze ari ancien directeur wa documentation mu gisirikare. Murumva ko bari abantu bo mu gisirikare gusa. Yari kudeta yateguwe n'igisirikare, ikubitwa ikogwa n'abasirikare, hama abasirikare bagaca binomera Joseph Kabila, bagaca bamushiraho Joseph Kabila. Kandi biwari akantu kumutse bari bakoze, ariko Imana ishimwe ko hamwe n'amasengesho ya Tshisekedi n'umuryango wiwe vyagenze neza, bagashigwa ko intoki. Nogenda babwire ko uyu mugabo nyene General Major Christian Njawel ariwe yararongoye kandi igisirikare kigwanya ingwano zo hasi, imwe twita infantry, niwe yararongoye ico gisirikare. Bikarabigaragara ko mu bari mu Rwanda ubu atawurongo igisirikare ca infantry mu yaserukiye Kongo hariya mu gihugu c'u Rwanda hakurya ya Kanyaru. Aha rero ababa bose ndabasomeye, aba bane batandukanye na Theophile Mbemba, aba bose bagirizwa kudeta, aba bo bamaze no kwagirizwa kudeta. Aba rero kandi bakaba bose bafungiwe hamwe, bacunzwe, bategetswe kuba bacunzwe n'ibigwanisho rutura kugira ntihagire utoroka. Rero uko niko bimeze, nuko bari bamaze gukenyura, nuko Joseph Kabila yari yapanze, kandi twese twagiye twumva ko bavuye mu nama ikintu gikuru cyo bacari cavuyemwo yari rujya runani canke irya huriro irya movement yabo yitwa Sauvons la RDC. Ariko ibindi byose bya kudeta byabaye akamizwe n'ingoma. Ikintu gusa navuze nabonye ko bakongomani bararinda, sinumva kungena umuntu yoba naho uri muri opposition data wanje ugacuja kwitaba umuntu nka inama yahamagazwe nka Joseph Kabila, umuntu acira ubanza go gupfa, umuntu harugwa nk'umuteroriste, umuntu harugwa nk'umwicanyi, umuntu harugwa nk'umutraitre. Ibi mes chers amis, cyende baza ko naho tuba tutiza amategeko, ugendana n'umuntu agambanira umukuru w'igihugu, ugendana n'umuntu agomba kwica canke gukura umukuru w'igihugu mu nzira rero yose mushobokeye, wewe umva boreka kugufunga, ubona boreka kukugira kamakenga. Uyu mugabo Theophile je navuze ati nagasema, Theophile Bemba arava muri RDC, arurira indege, araja muri Kenya, araja muri iyo nama, babizi ko yagiye muri Kenya, yitavye iyo nama yahamagawe na Joseph Kabila, arurira iyindi ndege arataha. Eske buba buri ngaha canke haro agasuzuguro kaba kakandi kagasuzuguro kaba karenze kakandi nyene bari basanzwe babona ko Faci Beto, uratse ko benshi bavuga ati uyu n'umwana wo mu giti, uyu urabona katabaye n'umusirikare, ni pire umusivile yuzuye ijana ku ijana, uyu tuzomugira akantu kakaziriringi, tumugira akantu kagafene, hanyuma tube turamurangije. Ariko murabona ko l'homme propose Dieu dispose, bo bivyo bari barapanze siko biriko birabagendekera. Rero benshi bagumye bibaza, nka bamwe twaronkeye amakuru hamwe banambajije bati Fleur, none ibi bintu birashoboka ko aba bagabo bose ko twumva bakomeye bari bagomba gukubita kudeta Felix Chilombo Tshisekedi? Je winyishu yanje natanze n'ubu ntanze ni ego, baca bambaza gute none abagabo bakomakomeye nk'uku botegura kudeta igafwaha, kudeta ntikunde, kudeta bakayifuvya. Canda mu akarorero, none ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri 2015 hari umugabo muto yararimwo ntiyafuvye. Bisigura rero ko byose birashoboka. Mugombe mupangira ivyo mupangira munsi y'umutara canke munsi sinzi y'urusenge, haba hariho ijisho rimwe ribabona, kandi umwe muri mwebwe ndibaza ko ateba akananirwa canke akabona ko muri ko murakora ibintu binyuranye n'amategeko, murarindira mandi gahera. Mes chers amis, namwebwe barundi muri opposition mufise nguma numva amajambo ngo tera, ngo contribute, ngo tange imfashanyo kuri Red Tabara,
ngo bari abana, ariko abana biwanyu nibo dukeneye. Je nababwiye nkazobona abana ba Antoine Kaburahe, ba Innocent Muhozi, abana ba Ketini vy'abandi, abana ba Rose Hakizimana, abana ba Pacifique Nini Nahazwe, abana ba Reynold Butari, abana ba Alexis Nduhije n'abandi benshi bahurikiye muri urwo runani naga ama societe civile. Ni nabona mwegeranje abana banyu mukabarungika hariya mu mashamba hamwe hari Red Tabarira nyene muguma mvuga ngo niyo muzokoresha kugira mudurumbanye canke ngo muguhirike ubutegetsi bwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu General Neva. Ibi ndizera ko nimwabikora tuzovuga ati nukuri musigaye murinda kandi mwambaye ugwaga. Ariko ibintu byo kuguma muhamagarira abajene, ibi mugwa mwitisha ngo abajene ngo ni generation Z. None mbari generation Z, aba ba generation Z ni bavyara bo generation inyuma yabo izoca yitwa gute? Bazocagaruka kuri A'. Nibaze ko ibintu amaterme y'ubugugu kugira musureve abana mubereke ko bakomeye ngo abajenzi muri Kenya vyarangiye gute? Ni bihugu bingaho abajenzi bamaze guhaguruka bikarangira bidashobotse. Rero mwabajene mwebwe murafise kazoza imbere yanyu. Raba Pacifique, raba Reynold nawe nyene acari muto naho ayishinga abo basaza. Urabe Roza s'il vous plaît, raba nka Roza Hakizimana akakubwira ati ngo contribute ngo tugende guhango Red Tabara ngo baze batake. Muba muri normal mwabajene mwe mukurikira abo basaza, naho bo bari ba mama wanyu babibi wanyu, ariko nimubabaze mama uhindukire umurabe mama, wewe ko warongowe je sindarongora, wewe ko watwibarutse je sindibaruka, je ko nagize ukuntu wewe wake wagize ugakompara basi ugafata ensemble ugafashamo parcours y'abavyeyi bawe canke yabo bantu izo ndongozi data wanje wemera ba Pacifique n'abandi, ukavuga ati parcours zabo ni ivyo bamaze gushika ko ni je parcours zanje ziri mwiki, uzosanga ari ensemble vide. None muko muhendegwa iki aho gutaha aho kuza mu kiyunga n'abandi bajene mu ngana hanyuma mugakora ibikorwa byo kwiteza imbere, hakabaho uburundi buri netre. Ibintu vy'amacakubiri mushaka muze mu bibabaza, muze mu bahuke mu mubwire Pacifique tubwiza ukuri kugira habe n'ahandi hose harabaho amoko agenda atandukanye. Afrique du Sud afise amoko menshi, Congo hajya n'ibindi bihugu za Zambia n'ahandi henshi, ariko ntibirirwa mu njyana igenda Nairobi. Hari umunsi murumva bajyana ngo ari amoko si menshi, Kenya si benshi gute? None twebwe ngaha abatwa atari ubu batanguye novuga ati kuduzwa ni leta Saint David kuva 2005 bakagaragara. Ego hari amategeko ya Arusha, ariko je baza ko n'ubu ni mugombe mu mpinyuze murabe igitigiri bari baragenewe kare co bahabwa. Rero murinze mubona ko ibintu vyahindukiye, mukabona ko twese indongozi zose z'igihugu, haba ba Kirisu, baba ba Mizirima, baba ba Katolika, baba abapolisi, baba basirikare, baba baki, bose bayaga gushira hamwe amahoro, kunywanyisha abarundi. Mugabo mwe mukagama mwumva abantu hariya bafise ivyo bagirizwa ubusanze sheke, bagirizwa ubusande vete, bagirizwa ama genocide, ubwicanyi ndenga kamere. Mvuze genocide ndazi ko benshi baca baza ngaha bagumuke ngo nta genocide mu Burundi hari, ntiremezwe ibinabiriya kuko izo mvugo ndakunda kumva bazimbwira. Ariko ivyo je sico ndiko ndahagararira ko ndiko ndahagararira kuri aba bantu bagirizwa ubwicanyi ndenga kamere, ubwicanyi budasobanutse. Twese tubwumvise uca wuna mugakorora amosozi ukavuga ati uyu muntu ibi bintu vyakozwe n'umuntu koko. Rero aba bantu nibo badashaka gutaha, aba bafise imanza za politiki nk'uwakubise kudeta. Mwabajene mwiyumvira ko umuntu yakubise kudeta, urutonde rw'abakubise kudeta rurazwe, Godefroid Niyombare, ba Pacifique, ba Alex n'abandi benshi. Abo ntibikunda ko bataha kuko barazi ko bategerezwa kubazwa, bategerezwa kuja muri sentare. Nta mwana n'ikinono mu Burundi abarundi twese turangana. Jewe ncumuye ndahanishwe itegeko rihwanye ni kosa nakoze n'uyundi nuko. Rero nimureke kuguma muhendwa nabo kuko bo baramaze guca karongo gatukura, baraza aho batarenga. Naho mworara muramubwira ko sinzi kumbore bavuze ati igihugu gitwagwa n'umwe muri twebwe, ngira naho bovuga ati nje tumata mutima n'umwe gushaka kubaka gusanasana igihugu cy'u Burundi, guterera iterambere ry'igihugu cy'u Burundi, kuko bavuga ati ivyo vyiza twe ntavyo tuzobamwo. Nico bituma bakora à tout prix ibi bita amasabotage, bananiza igihugu, bananiza leta, kugira bavuga ati reka namwe mugire histoire mbi, naho muzo mwarahavuye bavuga ati uyu mugambwe nawo nyene ntaco
kumbure wamaze niyo objectif bafise. Rero mwabajene mwe nitureke guhendwa. Je muri mwebwe naramaze kuyitahura, murabona ko naho noba ntera derere ariko jewe sindi umuntu wo guhenda. Jewe mbwiye ikintu, hari akajambo bakunze kuvuga mu Giswahili ngo kwakiriya kuambiwa changanya na akili yako, ngo ku majambo canke kuvyo bakubwiye vanga n'ivyo wawe hamurabere resulta utora. Apana ngo nuko Pacifique ari wabivuze, ngo nuko ngo Faustin Ndikumana ari wabivuze, ngo nuko naka ngo bande babivuze ngo nivyo nyene. No, ni muri amarobo, murafise ubwenge, bamwe muri mwebwe mwaragize amahirwe yo kuja ku ntebe y'ishure. Rero nimukoresha ubwenge bwanyu, hama muhagararire ubuntu bwanyu, muhagararire igihugu canyu, kuko bariya data wanje mbako baraheza. Yego umuntu arapfa ari uruyoya, umuntu agapfa ashaje, umuntu agapfa ari umujene agereranye, umuntu agapfa yuzuye umushatsi wera umwe w'icubahiro twubaha cyane, kuko kugera hariya n'izindi histoire. Ariko ni murabe na mwebwe mumaze gushika kuki, kubera iki muko murahendwa, kubera iki surtout jeunesse mwisi yose, surtout dans les pays africains, muri bihugu vyacu vyo muri Afrika nitwe duhendwa muri iyo nzira. Gende muri Amerika hari bras de fer idasanzwe, navyo nyene ndabemereye ko kuza kubikora ko ikiganiro ndabasiguriro igituma shit ya Etats-Unis iriko iraba ku muvuduko udasanzwe, ariko mugende mumenye ko u Rwanda na Uganda bari mu bateje ibibazo Trump. Ibi ndaza kubikora ko ikiganiro muze kuba hagufi inyuma y'iki kiganiro gikurikira kiza kuba kiraba ivyo. Ndabakengurukire rero mwe bakunzi ba Free Podcast TV, mudahengeshanya kwama muri hano kugira tuyage dusesangurire hamwe ibiganiro canke amakuru yirya no hino mwisi, cane cane mu gihugu cyacu cy'u Burundi no mu karere ka EAC, muri Afrika yacu muri rusange, uko twitwa ko turi abanyafrika ntidushoboye kugoheka tutazi ivyaraye uko igihugu kimwe canke kiriya muri Afrika caramutse. Ndabakengurukire mwe mumaze kugira sabone, namwe muronka ibiganiro biciye ku malink canke mu magroupe canke mu yindi nzira. Mutaragira subscribe ni murabe hano haragakengeri mugafyonde ko rimwe, hama mugafyonde kijya kabiri muco mugira active toute notification kugira muze muraronka ama short tujya tu video dutoyi, muronke ama live tugize ikiganiro cy'ikibiriraho mu kironke, hanyuma tugize nibi biganiro tubanza tugategura ku ruhande, hama tugashira ku rino rubuga, byose bibashikire mu bambere. Rero mwarahezakiwe, nama nababwiye ati nimwicare muzi neza ko nta Free Podcast TV atamwebwe, muri abantu banje kandi ndabakunda cyane. Tugire ciao ciao.